Ihuriro AFC ifatikanije na M23 isavye abenegihugu kubandanya gushika Kinshasa bakuyeho perezida Felix Tshisekedi. Je, bizoshoboka? Reka tubikurikiranire hamwe. Bila amani, maendeleo bila amani inawezekana. Bila amani, maendeleo bila amani inawezekana. Amani ndio ya kwanza, alafu maendeleo yanakuja baadaye. atabuzima amani arashoboka, atamahoro ubuzima burashoboka? Atoyaye. Atamahoro ubuzima ntibushoboka. Amahoro niyo ya mbere, ubuzima bugakurikira. Sasa nilikuwa naomba ndugu zangu, nilikuwa naomba kitu kimoja saa hii, na naomba tukubaliane. Rero nariko ndabasaba bagenzi banje, nshaka twemeranye Kwa ajili ya security yetu sisi wote, ni kwa ajili ya kuendelea kuwa ndani ya ukimya sisi wote. Nilikuwa naomba niulize, kwa sababu inabidi tuendelee mbele, lakini kusudi tuendelee mbele inatubidi mchango ya sisi wote. Haiko vile? Sasa natawaomba ndugu zangu, nashaka ndabasabe rero inshuti zanje tubandanye imbere, ariko kugira ngo tubandanye imbere bisaba imfashanyo ya twebwe twese. kama AFC tuende mbele hadi kukomboa Kinshasa. Ati nagenda basabe rero chama canke ihuriro AFC tubandanye imbere gushika tugomboye canke dufashe Kinshasa. Ati abavyemeye ni bande? Ati abavyemeye mwese muduze amaboko hejuru, abemeye ko tubandanya gushika Kinshasa, gushika tugaruye tugomboye inchi yetu nkuko ariko arabivuga. Dukomeze dukurikira. Yakomeje saba ababene gihugu yuko bomushigikira, hanyuma ngo bakagenda gushika Kinshasa. Ati muri tayari mwese muriteguye ko tubandanya gushika Kinshasa? Abashize amako hejuru tego ndiyo. Ati akakomeza avuga ngo ilikuwa naomba wa vijana, wadada, bado ambao wana nguvu. Wa vijana ni wangapi wanakubali kufanya jeshi ama autodefense? Ati nagira sabe vijana n'abadada n'abakobwa mwese muri tayari mwiteguye gufasha kugombora igihugu, ukwinjira mu gisirikare ca AFC na kadri politiko militaire, ili tuongeze nguvu, ili tuongeze kasi. Ati kugira ngo tubandanye twongereze inguvu, twongereze n'akazi kwa chama AFC, tuendelee mbele. Wangapi wako tayari? Ati kugira ngo tubandanye no mwiri huriro AFC tubandanye gushika Kinshasa, muri bavyemera? Ashe basaba yuko baduza ukuboko hejuru, abemera yuko babandanya mpaka bagomboye canke mpaka gushika Kinshasa. Nkuko aguma abivuga, abatari bake baciye baduza amaboko nkuko tugiye kubibona ngaha imbere, inyuma yo gusaba iri jambo mwumvise. Baciye baduza amaboko ati muriteguye mwese, muriteguye gukora igisoda ca AFC? Ati muri tayari gukora igisirikare, muri tayari gukora politike byose vya AFC? Ati murakoze cyane bagenzi banje, mchango wenu pamoja na nguvu zetu tutafika mbali. Ati imfashanyo yanyu hamwe n'inguvu zanyu tuzoshika kure. Unasikia vizuri? Ati none muranyumva neza? Naomba naboti ego cyane. Jana hata 10 tu wakunionyesha kwamba wao wako tayari kufanya jeshi. Hawapo.
ati icyo ndabasaba hano nyene ndabasaba n'imiburiburi abasore 10 banyereka ko biteguye gukora igisoda. Ati none mushaka ko hano hantu hasubira mu mutekano muke? Ati mushaka ko hano hantu twaraye dufashe twigaruriye hasubira mu mutekano muke? Ndabibutsa yuko hano hantu ariko aravugira ari aho AFC ifatikanije na M23 yaraye yigaruriye, ni mu gice gikungahaye cyane mu gihugu ca Kongo aho bimba ubutare buzimbye. Ati abasore mwiteguye mwese gukora igisoda, amaboko hejuru muze ngaha. Batangiye kuza, uwa mbere araje, uwa kabiri araje, uwa gatatu araje, n'abandi bariko baraza. Karibu nimuze ariko hamagara abasore biteguye kwinjira mu gisirikare ca Kongo kugira ngo bafatanye uruganda. Ati urugamba murantu gati karibu. Hano murabona ko abatari bakeya bariko baraza ku bwishi. Nyaruka nimuze. Ati nimuze karibu. Karibu sana, karibu ndugu zangu. Umoja na nguvu. Ati nimuze mwese, kaze bene wacu, umoja na nguvu. Ati ubumwe ni nguvu. Ati inguvu zacu nizo zizoturokora. Karibu sana, karibu. Ati murakaza neza mwe, kaze cyane, murakaza neza cyane. Wavijana wako wapi? Wavijana karibu. Ati abasore muri he? Wavijana karibu sana. Karibu. Ati abasore muri he? Nimuze mwese, turabahaye ikaze. Njoo ndugu zangu. Ati nimuze bene wacu. Karibu. Ati vijana mwendeleo kuja tuweke nguvu pamoja tukomboe nchi. Ati mwese mwabasore mwe nimuze tuje hamwe dukoresha inguvu zacu tugombora igihugu cyacu. Mukuje karibu sana huko. Ati muze mwese ikaze ngaha. Karibu mukuje tuweke nguvu zetu pamoja tukomboe nchi yetu Kongo. Ati nimuze mwese dushira inguvu zacu hamwe tugombora igihugu cyacu Kongo. Katika mikono ya wanyang'anyi, Tshisekedi amefanya Kongo kama vile plantation yake. Tshisekedi amefanya Kongo kama vile ferme yake. Sasa ndugu zangu, ati dushira amaboko hamwe. Ati Perezida wa Kongo ngo yafashe igihugu nkuko ari umurima wiwe. Karibu sana. Ati karibu mwese. Karibu sana. Ati karibu mwese. Ati ikaze mwese. Ati Perezida wa Kongo yafashe igihugu akigira nk'umurima wiwe. Ati rero nimuze mushigikire AFC, dushire inguvu hamwe tugombore Kongo. Bino biriko bivugwa n'uyu umwe mu bayobozi ba AFC, urunani rwifatanije na M23 kugira ngo bagwanye leta ya Kongo. Abasore benshi baje, murabona. Njoo ndugu zangu. Benshi. Umoja ndio nguvu zetu. Ati ubumwe nizo nguvu zacu, kubumwe kuja hamwe nizo nguvu zacu. Nguvu zetu zitakomboa Kongo. Karibu sana. Inguvu zacu nizo zizogombora canke zizokiza Kongo. Karibu sana. Ati ikaze mwese, ikaze cyane. Karibu ndugu zangu. Ati karibu nimuze bene wacu, bagenzi banje, inshuti zanje. Karibu huko. Karibu sana. Ati nimuze mwese ngaha. Umoja ndio nguvu itajenga Kongo. Haiko vile. Ati kubumwe niyo nguvu izokubaka Kongo. Haiko hivyo. Umoja ndio nguvu zitakomboa.
ati none siko bimeze ubumwe sibwo ko bumwe sizo nguvu zizogombora Kongo. Karibu ndugu zangu. Nimuze. Karibu mwendelee kuja. Nimuze mukomeze kuza mwese. Ati mukomeze kuza mwese. Karibu sana. Ndugu zangu, nitawaambia kitu kingine kimoja. Ati nimuze mwese. Ati inshuti zanje ngo ndababwira ikindi kintu kimwe. Muze mwese mugabo ngo ndababwira ikindi kintu kimwe. Ambia kitu kimoja tusikilizane. Ati nimwumvirize ndababwira ikindi kintu kimwe. Nitawaambia kitu kimoja. Nimbari nyenye canke nimbari sinzi yo ndamutso murantunga ariko avuga ati iyo ni ndamutso aramutsa bagaca bitabira aha muhantungire sindacyumva nimbari nyenye I don't know. Guys, haizi misi itatu AFC ifashe ahantu hakungaye cyane ku butare muri Kongo. Ingabo za SADC zaciye zitangaza yuko haizi misi ibiri nazo zitangaje yuko zigiye gutsimbura burundu umutwe wa M23. Ejo twumvise umuvugizi wa M23 wa AFC avuga yuko Kongo aho bari bafashe badashobora kuharekura kandi ko umutekano umeze neza yuko badashaka n'abana baja mu birombwe. Yabajije ibibazo byinshi kuri BBC, mwaravyumvise amakuru twari yabahaye ngaha nyine ku isheni ya YouTube Urugendo News. Hano reka turangize turaba ivyakurikiye nyuma yaho abasore beshi bahagurutse bakavuga ati turaje kwifatanya na AFC. Nataka kuambia kitu kimoja. Tusikilizane. Nagomba ndababwira ikintu kimwe twumvikane. Mwache makelele tupatane vizuri. Mnanisikia vizuri hapo? Mutekereze mwese tuvugana ikintu kimwe. Muranyumva neza ngaho? Nataka uliza wananchi wa Kongo. Hari ikintu ngomba kwibariza abana ba Kongo. Mnisikilize vizuri hapa. Hari ikintu ngomba kwibariza bene igihugu ba Kongo. Munyumvirize neza ngaha. Barabara kutoka Goma hadi Rubaya kukufa, kuharibika ni problemu ya Paul Kagame. Ngo barabara gutoka ku wapi na wapi kuba yaronekanye. Reka twumve ukuntu yakavuze ngaha hano umuntu neza. Paul Kagame. Goma hadi Rubaya kukufa. Barabara kutoka Goma hadi Rubaya kukufa, kuharibika. Ati barabara kuva Goma gushika aho bita Rubaya ati ni kubera ingorane za Paul Kagame. Ni problemu ya Paul Kagame. Mutusikilizane vizuri. Ati ni ingorane ya Paul Kagame. Ati twumvikane neza abere yuguti oya ni probleme ya Kisekedi. Yenye. Ndugu zangu nauliza hivi. Mnisikilize vizuri. Nanje nakamenye nyenye barabara ya kutoka Goma mpaka Rubaya kuharibika. Murantunga nikuvuga Igiswahili. Ibarabara yo kuva Rubaya Goma gushika Rubaya yononekaye ni kubera Paul Kagame. Abene yuguti oya ni kubera nde ni Kisekedi. Hano rabananya kuvuga dusha turangiza. Ya kutoka Goma kuja Rubaya kama imeharibika na ni kosa ya Kagame. Tunaona njaa. Ati no ni barabara yo kuva Goma gushika Rubaya kononekara ni ngorane ya Kagame. Toya ngayo ngoko. Ibi vyabaye ryari ku munsi wa hirya yejo. Nyuma ku munsi wejo murantunga nyuma yo kwigarurira aha hakungaye cyane ubutare mu gihugu ca Kongo. Iri niryo jambo novuga ridasanzwe ryaciye rivugirwa hano hantu aho vyagaragaye yuko banebagura mbere bivuye inyuma ukuntu ngo leta ya Kongo iri kirakora agasaba bene igihugu kwinjira mu gisoda. Hano murabona ko hariho ugaruka gushigwashiye gwinjira kwifatanya na AFC.
hano reka nshya ndabibutsa ikintu kimwe, ndazi ushobora kuba unkurikira ngaha umaze n'igihe unkurikira, byo bari vyiza hamwe utoba uri mushasha ngaha, kubera ko jewe nyene ubwanje ngaha narabahaye akarorero n'igihe perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo yarangiza campaign zo yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umunsi wa nyuma yavuze ngo ikintu bita AFC ngo ndaba neza, abwiye umwisha makuru ngo ndaba neza, ngo ikintu bita AFC cihenze kigasohora urusasu rumwe mu nkoho gusa, nzosha ndase Kigali. Arabisubiramo ati ndaba neza, ati ndaba neza mu rurimi rw'igifaransa, ati umunsi AFC yosohora urusasu rumwe rwonyene mu nkoho rwitwa ko ari AFC yarusohoye, niwo munsi nzoca ndara ndashi Kigali. None ntibaraye bafashe ahantu tuko turavuga bari Rubaya, kandi baranarashe. Politique c'est la politique bantu banje, politique ni ndende. Hano bafashe hari abasirikare b'u Burundi ba Tafoke, niho haraye haguye ingabo atari nkeya z'u Burundi. Murakoze, ndaza kugaruka ku mugoroba mu yandi makuru dusesengure, ariko kandi mwankurikiye nimba nkurikiye mva no mu njahe, inkuru irakurikirwa n'inkuru ngoma ndabahimbuye wa musirikare, abasirikare barundi bari baguye muri Kongo. Ejo nabwiye umusirikare umwe mugubu hamaze kuboneka abandi babiri, muri babiri hariho turakekanya muri batatu ko hariho babiri bapfuye n'undi we yarakomeretse cyane, mugabo hariye yokira. Ibi nabyo tuzababwira mugabo inkuru mu kanya muraza kuyibona. Ndabashimiye rero, murakoze. Nitwa Daniel Mugisha kwisheni Rugendo News canke yayindi sheni yanyu senere Nyankamugayo, yandikishe please, ntimucikwe n'inkuru nimwe, canke mutwandikire kuri WhatsApp iyo mubonaho hejuru. Murakoze.